burya ngo ati ugukunda Imana yongera agakunda n'abantu. Ati mwiriwe mwake, karibu kwicano Diodone ND, akazina banitwa imbere Diodone. Uri mushasha ntibagire kugira like and subscribe, tari mushasha naho ntibagire kugira portage urungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri, kubera nta handi naha nyene. Ego ino munsi tugiye kuyagira ibintu biriko biraba ngaha muri iki gihugu ca US bijanye n'amatora. Ndibaza uramaze kuyibona Trump au Harris, we utora nde? Mugani hari ikibazo je ndihaye, akabazo kaje kubera ngo ati burya biragoye kuguma ku kintu aho gukurikira ikintu wizera, kubera abandi bafise ikindi kintu bakurikira kandi bizera bafitiye bashobora kugigwanira, bashobora kugira kukwereka yuko nabo iyi nzira barimwo ari inzira nyakuri. Singomba mvuge hagati y'aba bantu babiri, ahubwo ngomba mvuge ku kintu cyari cyose muri rusange wewe ukwirikira au ufata au uha agaciro, mugano ugasanga hari abandi bantu bafise ibindi bintu bakurikira baha agaciro, ugasanga ni ibintu bigoye ko uvyemeza mu bantu, aho ugasanga ni ibintu utavuga mu bantu kubera wumva ngo ati ndabivuze bahava bangwanya, ngize uku bahava bangwanya kubera ntituri ku murongo umwe. Ndibaza nawe urabiza ku kantu rero ko tugomba tuyage ko ino munsi burya wewe wizera iki, ni kihe kintu wogwanira kugeza, ni kihe kintu wubahuka ukagivuga ku mugaragaro utarinze kwiyumvira ingene abantu baza kucakira, aho ingene abantu baza kukubona uko nuko. Ego nivyo tugiye kuyaga kwino munsi. Rero ubwa mbere na mbere ndaribajije aya matora ariko araba, hari abakunda Trump, hari abakunda Harris, impamvu zabo barazifise, mugano ugasanga hariho ukuntu kwinyegeza, aho hariho ukuntu umuntu ashobora guhisha ibintu vyiwe, kandi ivyo bintu tuvuga ngo ati ngo burya turi kwisi mu bihugu bimwe bimwe dufise ubwigenge, dufise freedom yo ku expressinga, yo kuvuga ivyo dushatse, gushira habona ivyo dushatse, kugenda uko dushatse, maze no kwambara uko dushatse. Urumva turafise uko tushobora kwitwara mu bintu vyavyo byose mu bihugu bimwe bimwe. Mugano ugasanga hari ibintu dukurikira bitahwanye na mugenzi wawe, aho bitahwanye no mu miryango, bitahwanye n'abandi bantu muri rusange nyene usanga bari hanze, ugasanga birakugoye gusohora kubera ngira ubufise ubwoba, kubera ngira ubufise ikintu cyo kuvuga ati ngenda vyigumye muri jewe n'ubundi nta mundi muntu vyofasha, ni ibintu vyiwanje, ni ibintu nkwiye kwigumanya uko nuko. Rero ako kantu kaciye kanjamwo nkacavuga none ni kubera iki ndiyumvira uko, siniko ndavuga jewe kubera jewe ibintu vyose urazi ko ngaha ndabisohora, ndabivugako, urumva nzokomeza kubera jewe ndi umuntu expressinga. Ego naho vyongaruka ko nabi ugasanga abantu ntibavyakiye nkuko ndibaza bari kuvyakira, urumva kazima jewe nzoba ndakoze ikiri muri jewe cyo kuvuga ngo ati nda expressinze, nditanze, ndihaye, ndashohoye icyumviro canje cageze aho kigera. Nyamba abantu bacakira nabi, nyamba bagira n'ubugombe bwabo kubera nta nakimwe ashobora gukora, atana kimwe ashobora gukora nuko nabo nyine atana kimwe bashobora kunkorako. Mugano usanga bigoye kubera hari usanga usohoye ikintu ugasanga kikugira ingaruka mbi, mbere ushobora nawe kuba uja mu bihe bigoye kubera ivyo bintu wasohoye uko nuko. Mugani ni kubera iki abantu tubuza abandi kandi tuzi yuko twese dufise ivyumviro bitandukanye, mugenzi wawe afise ingene yumvira ikintu kanaka, nawe ufise ingene wiyumvira ikintu kanaka ukundi kuntu. None ni kubera iki twobigwanya kandi tumenya yuko twese dufise ibintu bidutandukanye, ingene tubayeho, kubera ingene mugenzi wawe yakuze sikone jewe ndakuze, sikone nawe wakuze. Urumva ibintu byose tugenda turakwirikira mu buzima ni ibintu bitandukanye. Mugani singomba ngo tuce twizibya twihoza ku bintu dushobora ku expressinga, ku bintu dushobora gushira hanze kandi bigafasha umuntu, aho bigafasha uwundi, aho bigafasha wewe, kubera hari abantu usanga barahoze baguma mu muhorero wo mu gacerere kandi bafise ibintu vyo kuvuga, bakanga kuvuga kubera bibaza ngo ati ngo abantu baza kuvyakira ukumye, mbega niyo ndabivuga biza kugenda ukwahe kunuko. Rero nico gituma mvuga ngo ati mu bihe vy'amatora bavuga ngo ati ibihugu bimwe bimwe birafise ama democracy, birafise freedom yo kugirana, mugano ugasanga n'abantu baracafise bwa bwoba bwo ku expressinga, bwo kuvuga ikiri ku mutima, bwo gusohora ivyitekerezo vyabo. Ni ibintu bitahurisa mugane gusanga ni ibintu bigoye
kubera ntuzi mugenzi wawe aza kuvyakira gute. Ntugomba kubabaza mugenzi wawe ngo ati je ngo mafate iyi nzira, nawe akavuga oya aho nugiye si heza. Ubizi gute katari heza nawe atanuko wahafashe atanuko nawe wafashe iyo nzira ngo umanze ugendeyo. Ego birumvikana warafashe iyo nzira hanyuma ukagerayo ukumva mugenzi wawe sindomureka ngo ati ngo agende mw'inzira kubera hari ahantu hameze nabi singomba ko vyomushikako. Ivyo birumvikana urashobora kumuhanura. Mugane hari ibindi bintu uvuga ngo ati jewe uko ndakuze meze ukunuko, ivyitekerezo vyanje bimeze ukunuko. Rero ngene mugenzi wanje aza kugira iki kintu, aza kwakira iki kintu bitandukanye n'ingene nanje ndakibona aho ndacakira. Rero nyamba mwako kanya tudashobora gutandukanya ngene tumeze, itandukaniro ryacu urumva tuzokwama tugwanya tunanirwe no gukeburana kubera umwe wese avuga ngo ati ukuri kwanje nuko ubundi nawe ngo ati ukuri kwiwe nuko. Ugasanga turi mu matitane, ugasanga turi mu bintu bitumvikana, ibintu bitafise iherezo, ibintu bidafise basi ukuri. Burya ikintu cyose kwisi kirafise ukuri kwacu. Ego urashobora kutaba ukuzi mugani kuriho. Ego nk'umuntu agomba gutora Harris ugasanga uwundi muntu ariko aramwankira ngo yaha, uwundi muntu agomba gutora Donald Trump ugasanga uwundi muntu ariko aramwankira ngo yaha, ugasanga none ivyumviro vyiwe n'ivyumviro vyawe ko bitandukanye. Ni kubera iki mutobana amahoro? Ni ibintu bigoye kubana amahoro mwibi bihe, naho usanga bavuga ngo ati ngo freedom, ngo ugasanga abantu barisanzura, usanga bigoye kubera burya naho dufise ubwigenge turacagwana muri twebwe kubera usanga ivyumviro vyacu bitandukanye. Hari umuntu avuga ngo ati jembo ni ibintu bimeze neza, mugano uwundi ugasanga avuga ngo ati ibintu ni bimeze neza. N'ibintu vy'amatora urumva ukwizera ko umuntu ko gusohora ivyitekerezo vyiwe usanga keshi bigoye kubera abari ko ari yiyumvira abandi ngene baza kuvyakira, abari ko ari yiyumvira none niyo ndabivuga biza kugenda gute, abantu baraza mbona gute, abantu baraza kugira ukibagira yuko ivyitekerezo vyawe ari ivy'iwawe, ingendo yawe ari iwawe, aho uja hose ari ivy'iwawe. Ego urashobora guhanuza, urashobora kuba umugenzi ashobora kuguhanura ukumviriza ukakira uko nuko mugani aho itanguriro riva kuri wewe. Keshi na keshi nk'abantu bagomba gutera imbere, bagomba kurondera ubuzima butandukanye, bagomba kuzoba abantu barabirako, ugasanga birabagoye gutangura kubera ushobora kubuzwa n'umugenzi wawe. Hari umuntu usanga afise impano yo gukora ikintu kanaka ugasanga mugenzi we arakimubujije akavuga ati ugize uko, ugasanga urugendo rwiwe rukatije ngaha atanuko yari bwageze. Rero rimwe na rimwe keshi na keshi mu bintu byo gusohora ivyitekerezo vyawe ukunuko bikore mugane yego urashobora kwiyumvira kugira ntibibabaza abantu. Hari usanga ivyumviro bimwe usanga bizana ingaruka mbi ku bantu kuri wewe, n'ivyo uravyumvira ubwa mbere na mbere. Rero naho umuntu yo afise ubwigenge hari ibintu bimwe uzuritondera uko nuko mugane ufise ikintu uvuga ngo ati je ndashobora kugisohora nta kabuzwa. Ni kugira icizero aho uhagaze, ni kugira imbaraga mu bintu byose uba uri kurakora mu buzima, kubera ugiye urumviriza vy'abandi bavuga, aho ugiye uribaza ngene abandi bantu bavyakira, uzosanga ibintu vyinshi bihagaze mu vyiyumviro vyawe. Rero maze guhagara mu vyiyumviro vyawe bikagumaho ntubisohore, urumva ni wewe uzomuvyumvira, nta numwe bizomarira akamaro, nawe ntibizokumarira. Na wa mugenzi yo hava guhanura urumva ntazoshobora kuguhanura kubera biri mu vyiyumviro vyawe. Rero rimwe na rimwe ni guhagarara ku kintu cari cyo cyose, utamenyereye gufata ingingo, utamenyereye kuvuga ngo ati jewe sindaba by'abandi banyumvira ko ibi bintu ndiko ndavuga, aho ibintu za gusohora sindaba ko ivy'abandi ingingo ndiko ndafata mu bintu bijanye n'ivy'amatora uko nuko je mfata intuze ingingo yanje kubera n'uburenganzira bwanje ndahawe n'Imana kuba nshobora kwiyumvira, kuba nshobora gukora uku nuko. Ego akagano rero ko ndakiyumvira amatora yo ngaha agomba gere ngira umunsi umwe aho iminsi ibiri tuzomenya umuperezida wariwe. Rero hari abantu usanga bibagora kubera usanga biyumvira abandi bantu baza kuvyakira ukunuku, abandi bagira oya ufise ingingo yo gufata ukumva nyene ko ngaha atangorane kwirikiza. Ego akavideo karaka ndizere ko hari akantu bavanyemwo, atana kimwe bavanyemo gusa ngomba ko bovanamwo iki kintu. Burya ngo ati mu buzima urugendo uzofata n'ugwawe, nta wundi muntu azorugufatira. N'Imana irabivuga ngo ati ngo bamwe bazogenda kandi barabana, abandi bazoguma kandi barumva. Kuva n'ubwa mbere na mbere umwe wese ngaha mu buzima arimenya, niwe wihagaritsa kugera yugomba kugera mu buzima. Ego akavideo karaka ntiwibagire kugira subscribe, like, comment hanyuma urungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri, kubera nta handi naha nyene tuzosubira kubana niyo twabonana. Imana ibahezagire. By the way, abantu bariko baramfasha bagira subscribe, ko muragira subscribe, murabiza video mu portaginga, mu sharinga, murakoze. Ego tuzosubira kubana niyo twabonana. Peace.